Uyu munsi muri MSD ni umunsi w'agahinda, ni umunsi w'intundu, ni umunsi kandi tuvuga yuko ari intango y'amabi y'ubwicanyi bwose bwagiye burakurikirana mu Burundi 88, 93 gushikana n'ubu leta mu Burundi zicica abanyagihugu. Rero uyu munsi ni umunsi wo kwibaza mbega barya Barundi bishe ubutunzi bari kuvyarira Uburundi bwari kungana gute, agahombo twabuze ko benshi bari incabwenge, benshi bari abantu bifise, benshi bari abantu b'abakozi. Ubukene dufise uno munsi bwoba bufitiye n'intango hariya. Uyu munsi kandi ni umunsi wotwigisha cyane cyane twebwe twitwa ko turi abanyepolitiki, wotwigisha. Ego abapfuye ni benshi ntitwobibagira, ni vyiza kubandanya tubibuka, ariko rero bitwigishe uko twohagarika ubwicanyi, cyane cyane amareta uko abisikanya, uko yohagarika ubwicanyi bw'abazira ubusa. Iyo nayo inyishu ku bwacu muri MSD iri muri demokarasi y'ukuri. Demokarasi y'ukuri ni demokarasi iha uburenganzira abanyagihugu bose kwitorera ababatwara. Umunsi umunyagihugu kubera ijwi ryiwe azoba shebuja w'utwara, uyu munsi abatware bazokubaha umunyagihugu, nibamwubaha ntibazosubira kumwica. Nta nsiguro nimwe umuntu yotanga leta iriko iriyicira yonyene abanyagihugu bayo ariyo yarijejwe kubakingira. Okay, benshi iyo bariko barabisigura bagira bati abansi b'igihugu bo mu bwoko bw'abahutu barateye majepfo y'igihugu bica abatutsi, hanyuma ubutegetsi w'ico gihe burivuna. Ndushobora kwivuna abanyagihugu bawe batekanye, ungubahora ubwoko bafise basangiye n'abicanyi baje kwica abandi banyagihugu bawe, ahubwo batabarira rimwe bose hamwe. Ndushobora kucuja kwica ibibondo biri ku ishuri bikagenda amazima yongo. Urumva rero nta mpari zikwiye. Ivyo twe tubona, ivyo twebwe aho duhagaze muri MSD nuko ubutegetsi bwari buriho mu 72 bwishe abantu bo mu bwoko bw'abahutu baciye ubwenge, bari bize amashuri, n'abandi bari bifise, kandi bikaboneka ko
vyari mu nteguro kuko barabarondera ku mpapuro, barabarondera baba bazi, no kuvuga yuko vyari biteguwe. Ikindi ca gatatu nuko vyaboneka yuko bashaka bose kubamara, kubica bose bakabamara, ivyo bita extermination. Ku bwacu muri MSD biraboneka neza yuko ibimenyetso vyo vy'ihonyabwoko bihari, ariko rero si twebwe biraba kugira ngo tuvuge ko buriya bwicanyi ari ubwicanyi bw'ihonyabwoko. Ivyo hari izindi nzego zibiraba zijeje kubitunganya, zijeje kubivuga, n'inzego mpuzamakungu. Ivyo rero nukurindira nibo bo bazobivuga. Twebwe aho duhagaze nuko gusa buriya bwicanyi ari ice. Kiya gisata bavuga mu Gifaransa sévère ni gisata twe tubona ko kiri ari kimwe mu bisata vy'umugambwe CNDD-FDD. Urumva kivuga ivyo gitumwa na leta, gitumwa n'umugambwe CNDD-FDD, kandi uko bagenye ujya mugwi ndibijanye n'amategeko, kandi ndibinubaha na gatoya, ndibinubahiriza na gatoya ivyari vyasezeranywe mu masezerano yo kunywanisha abarundi no kurekuranira yarusha. Ico ni cambere. Ica kabiri, uriya mugwi ugira uti abatutsi barishe abahutu. Nta bwoko bwica ubundi bwoko, nta bwoko bwica ubundi bwoko, hica intwaro mbi. Reka ndabaye n'akarorero. Mu bihugu vya Buraya, mu ntambara y'isi yose, Abadagi Hitler atwara, intwaro yiwe yarishe abayahudi. Nta na rimwe mu bintu dusoma cyangwa mu bintu turaba cyangwa mu bintu twumviriza, nta na rimwe bavuga ngo Abadagi barishe abayahudi. Bagira bati leta ya Hitler, leta y'abanazi bo kwa Hitler barishe abayahudi. Reka ndabaye n'akandi karorero. Muri Afrika y'Epfo, Mandela afungurwa, akagirira biganiro n'abazungu gira ijya leta yakajyanisha miryango ihave, leta akajyanisha miryango yo bita apartheid mu Gifaransa, yarisha abantu benshi, yarisha abirabure benshi. Icegeranyo umugwi wo kuvuga ukuri no kurekuriranira muri Afrika y'Epfo wagize ni vyinshi gose, si cyo kimwe na bijya vyarya. Nta na rimwe bigeze bavuga ngo abazungu barisha abirabure. Bavuga bati leta kajyanisha miryango apartheid yarishe abirabure. Nuko kubera iki? Kubera tuba turondera kunywanisha abantu. Umuntu ashaka amahoro anywanisha abantu. Rero CNDD-FDD n'urya mugwi wawo ntibashaka amahoro, ntibashaka kunywanisha abarundi, bashaka kubacamo imigwi. Uno munsi CNDD-FDD yarashitse ku butegetsi. Murazi neza Petero Nkurunziza atwara, yaramaze abantu, yarishe abantu benshi bo mu migambo yose. Uno munsi utwara Ndayishimiye nivyo akora nawe arabandanya kwica, yaramukoreye mu ngata. Ejo hazoza abantu bazobikurikirana, umuntu yapfuye ndiyijana, bazobikurikirana, bazobivuga. Nibavuga ngo abahutu barishe, bazoba bariko barabesha, kandi bazoba bariko bagomba guteranya abarundi.
abishe mu 72 ni leta ya Iprona, abajerere n'abasirikare. Abica uno munsi ni leta ya CNDD-FDD, imbonerakure, abasirikare n'abapolisi bayo. Nibo baharugwa ko ubwicanyi buri ko burabona umunsi. Nta bwoko bwica, hica intwaro mbi.